Komine Mugongomanga iri mu ntara ya Bujumbura yarinjiye kuri wa 11 mu Kakaro inyubako nshasha izokorerwamwo na musanteri w'iyo komine. Iyo nayo ikaba yubatswe ahanini n'inguvu z'abene gihugu bo muri iyo komine. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarasanzwe ari mu rugendo muri iyo ntara ya Bujumbura, akaba ari nawe yuguruye iyo ngoro, aho yanamenyesheje ko abene gihugu bo muri komine ya Mugongomanga biteye iteka koko. Ihanga ry'abarundi ihanga ry'abakozi. Kuri uyu munsi nakanyamuneza ntangere kuko abene gihugu bo muri komine nziza ya Mugongomanga mwerekanye ico amaboko yanyu ashobora. Murerekanye yuko ico mushatse bishikako mugishikako. Iyo turiko turavuga imbona kazoza y'Uburundi yifashe mu 2040, Burundi buteye imbere mu 2060, abenshi batumva nk'umugani. Mugabo mwene ibi nivyo karorero, kuko nko mu 2005 wari yaravuze ati mu 2024 muzaba mufise inyubako ya komine igeretse. Hari bari kuvyumva nk'umugani, mugaraba murabishitseko. Aha nico bita kwikora kwagasuzuguro, kuko kera ntiwashobora kuronka inyubako nk'iyi itubatswe n'abanyamahanga. Aha rero akana gateka turiko turiha twerekana ko dushoboye, tutareba abandi bazokwama bafashwa. None mu myaka 16 murana tuzaba tugeze, tuboneka ko natwe turi abantu bifashe. Ariko rero kuba umuntu wifashe suko ubonye barabara gusa ukabona inyubako gusa, uteza kubona ko na wewe wifashe. Aha rero ni mutangure mwihe umwe wese ibona kazoza yiwe, avuga ati jewe ni mu myaka ingahe nzoba nifashe. Uvuga uti nzoba mba mu nzu nziza iri mwisima, nzoba ndyama heza, niba mutajyama ku matero uno munsi cawiha ikiringo uzoborosa amahera kwigura. Niba muri mu nzu idameze neza cawiha ikiringo nzoyikora ryari, uti none amahera nzoyakurahe? Amahera Imana yaraturemeye burya mu kuduha umutahe iy'isi. Umutahe yaduhaye ni isi kugira ngo tuyirime, hanyuma iduhe umwimbu dufungura n'umusesekara. Uwo musesekara tuwushore turonke amafaranga yo kwikenura mu bindi tudafise. Ikindi catunyoshe no kwama tuzeye yuko tuzotungwa n'uwundi. Gusaba, ikintu citwa gusaba iyo cakunyoshe ntiwigira wibuka kwiha, wamushaka guhabwa. Iyo rero wamushaka guhabwa uca ubikinebwe. Ico rero cari catunyoshe, harageze ko natwe tumenya kwikorera ivyacu. Kare twavuga nk'ubu mukicara mu Mugongomanga ngo leta izoza ngo kubaha ikintu, mbega iyo leta ivuye amajana. Umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yanagiriwe ko atera kamo indongozi zo muri iyo komine ya Mugongomanga ko akazi kabo ahanini atarako mu biro, nyabuna arako kwegera abene gihugu bajejwe. Zonezerwa igihe nzoba mbona atamene gihugu akizembagira ngo ngiye kurondera musitanteri, uno munsi agatata mubonye akazogaruka ejo, ahubwo musitanteri nasanye umene gihugu yari. Aha ibi biro menya yuko nivyo ubushinguro, n'igihe hageze ko uza kugira icegeranyo c'imigambi ukora mw'ikomine. Uhejeje gukora ivyo uca ugenda mu bene gihugu. Nk'ubu wombona maze igihe urumva ndiko ndazunguruka amaprovinsi kandi sindaheza, wombona yoca avuga ngo n'akazi aragahagaritse. Umukozi mwiza akorera hashitse hose, aho ushitse niho ukorera. Rero bavuga ngo n'umuvyeyi yokereza ku nzira. Nico gituma indongozi y'abo musitanteri menya ko ibikorwa vyawe bibera hariya mu bene gihugu. Buramatari ibikorwa vyawe bibera mu bene gihugu. Hanyuma ugenda ugiye gutunganya gusa ushira ku rutonde ivyo uzokora, mukazi inama n'abandi bagira inama, mukacavuga muti turahejeje, turagiye tuzogaruka umunsi uyu dutanga icegeranyo c'ivyo twaranguye. Iterambere no kurigenda na serugo mu rugo. Serugo mu rugo nawe nyene namenye ko ibikorwa vye bitari kwirigara. Hariho abagabo gito biriko kumarigara. Abagabo gito rero nabo
bumve ko batereza kuja mu bikorwa kugira ngo umuryango wiwe nawe uvuga ati mu myaka ingana uko nshaka umuryango wanje uzoba wifashe. Twese twabe tuzi ruti imbona kazoza yanje niyi waruka namwebwe birabaraba tabura muvuye muti imbona kazoza yanje niyihe. Mumwe wese rero narondera ingene umufuko wiwe ujamwo ikintu nk'uko umunwa nawo mbona uri kuraronka ikijambo. Ivyo ntitwabikora nta myaka 10 izohera mutumvise yuko Burundi ari igihugu cifashe, kuko n'inzego z'igihugu uburongozi bw'igihugu y'amahera y'amatagisi n'amakori azoca menshi y'abarabara muvuze muzoza mubararyubatse. Ndababwiye yuko mu 2040 akamuzokita Karuri muzamukeneye ikomine igeretse nk'inshuro 5. Aho nyene muri komine ya Mugongomanga umukuru w'igihugu akaba yaciye aja ku mutumba wa Jenda aho yuguruye ihoteli y'akarorero yubatswe n'umuvuka komine aho nyene muri Mugongomanga. Uwo nawe akaba asanzwe aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko uwo yubatse iyo hoteli y'akarorero yabimenyesheje ngo yitabiriye akamo abarundi ba mu mahanga badasiba gutegwa n'abarongoye igihugu ko kuza guterera mu iterambere ry'aho bavukiye. Ahejeje kugurura iyo hoteli ku mutumba wa Jenda, umukuru w'igihugu akaba yaciye agana mu ntara ya Muramvya.